Nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi yahejeje guha umubonano uhagarariye igihugu c'Ubushinwa mu gice c'u Burundi, umupfasoni Zukewe akaba aherutse gushingwa ayo mabanga, ari mushasha muri ayo mabanga mu gice c'u Burundi, akaba rero yaraje kugira aganire na nyakubahwa umushikiranganji wa mbere nk'urongoye urwego nshingwabikorwa kugira ngo baganire cane cane kuvyo leta y'u Burundi yipfuza gufashanya mwo n'igihugu c'Ubushinwa. Izo ndongozi zibiri rero zagarutse ku bucuti n'imigenderanire myiza biri hagati y'igihugu cacu c'u Burundi n'igihugu c'Ubushinwa. Ubucuti n'imigenderanire bimaze igihe kitari gito kandi butasivye gutera buja imbere. Bagarutse rero ku bikorwa bitari bike bisanzwe biriko birarangurwa hano mu gice c'u Burundi bifashijwe n'igihugu c'Ubushinwa, bakaba bagarutse mu bisata bitandukanye, twovuga nk'igisata c'uburimyi aho igihugu c'Ubushinwa gisanzwe kiriko kirafasha mu giterwa c'umuceri. Bagarutse ku gisata c'amagara y'abantu aho muzi neza yuko hariho umugwi w'abaganga bavuye mu gihugu c'Ubushinwa basanzwe bariko baravura ingwara y'amaso hano mu gice c'u Burundi, aho rero bamaze kuvura abantu bagera ku 300. Bagarutse kandi ku gisata c'inyubako aho uyu ahagarariye igihugu c'Ubushinwa yamenyeshe ko ibikorwa ico gihugu kiriko kirafasha Uburundi ku kigo mpuzamakungu Melchior Ndadaye, ko bizeye ko ivyo bikorwa bizorangira bizoheza gukorwa muri uno mwaka. Yavuze kandi ko bizeye ko mu kwezi k'umunani bazoba batanguye kubaka ibiro vy'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu ku mugwa mukuru wa politiki Gitega. Bagarutse no ku zindi nyubako zisanzwe harimwo Ubushinwa, haba mu vyo kubaka amabarabara, haba no mu kubaka rya barabara ry'indarayi. Bagarutse kandi no ku gisata c'ubudandaji aho nyakubahwa ahagarariye igihugu c'Ubushinwa no mu gice c'u Burundi yavuze ko hariho akarusho igihugu c'Ubushinwa cahaye Uburundi mu vyerekeye vyo kwinjiza ibidandazwa canke kubisohokana, ico bise tarife douanier zero. Ati rero ivyo vyaje mu ntumbero muri bwa bucuti bwiza kugira ngo ibidandazwa biba ibiva mu Burundi bija mu Bushinwa canke biva mu Bushinwa biza mu Burundi vyorohe guhanahanwa, aho yagarutse ashima ko uno musi Uburundi bushora icayi n'ikawa ku murindi mwiza, kandi ko ikawa n'icayi ari bidandazwa bikundwa cane kubera akanovera mu gihugu c'Ubushinwa. Bagarutse no ku gikorwa c'ini gisata c'indero aho muzi ko hariho abarundi baba abaja kwiga amashuri ya kaminuza, baba abaja kwiga mu vyo gukarihiriza ubwenge, bariyo abarundi batari bake mu gihugu c'Ubushinwa, kandi ko baheza bakaza bakabakirumara mu gihugu cacu c'u Burundi. Bavuze rero no ku bindi bisata bitari bike, mbere baranagaruka ku gisata c'ubutare aho uyo ahagarariye igihugu c'Ubushinwa yavuze ko igihugu aserukira citeguye kugira ngo gifashe Uburundi muri ico gisata, haba mu gucukura, mu guhingura no gushora ubutare. Nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi yakengurutse uwo mubonano, arashima imigenderanire myiza no gufashanya bisanzwe biri hagati y'u Burundi n'igihugu c'Ubushinwa, imigenderanire idasiba gutera imbere. Arashima gose ko igihugu c'Ubushinwa ari igihugu gifasha Uburundi vyo kuri mw'iterambere, kuko banagarutse kuco bise ko Ubushinwa mu gihugu cacu c'u Burundi kanahandi ko butaza buzana intumbero yabo, ahubwo ko baza gufasha ibihugu mu ntumbero baba yihaye. Ari naho yavuze ko akenguruka iyi mbono y'u Burundi, ati ni imbono ifise nayo ihure n'igihugu c'Ubushinwa, kandi ko atankeka bazoherekeza Uburundi bushike kuri ya mbono bwihaye
Uburundi igihugu giteye imbere, igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Uyu mubonano rero, izo ndongozi zibiri zasozera umubonano zibandanya kubandanya zivugana mu ntumbero yuko aba umurundi canke umushinwa agira akarusho, aho yanavuze ko hari abagwizatunga bashima Uburundi, bashima baravye nk'ibidandazwa bijayo mu Bushinwa, ko rero abagwizatunga bifuza kuzana imitahe mu gihugu cacu Burundi. Eka mbere musanzwe ko hari muzi ko hariho n'abaza, kuko hari ibikorwa bikurangurwa hano mu gihugu cacu Burundi biza bifisemwo birimwo abanyamitahe b'Abashinwa, kandi ivyo bisata bikaba biriko biratera bija imbere. Naho rero basozereye umubonano babandanya basezerana kubandanya baganira ku neza y'Uburundi, ku neza y'Abarundi, ku neza y'Abashinwa. Murakoze. Je suis très heureux d'être reçu en audience par son Excellence Monsieur le Premier ministre. Ensemble, nous avons rappelé la longue histoire de l'amitié entre la Chine et le Burundi. Nous avons rappelé la confiance mutuelle fraternelle et surtout le soutien mutuel entre les deux pays sur les questions qui concernent les intérêts vitaux de part et d'autre. J'ai profité de cette occasion pour remercier le Premier ministre pour le soutien constant du gouvernement burundais à la politique d'une seule Chine, Et nous avons aussi évoqué la vision de développement qui est partagée par les deux pays. Je lui ai dit que la Chine est ici non pas pour dicter le modèle chinois au Burundi, mais la Chine est ici pour accompagner le Burundi dans le renforcement de ses capacités de choisir librement sa voie de développement. Nous avons aussi parlé de la coopération mutuelle qui est fructueuse, qui est concrète. Nous avons maintenant beaucoup de projets qui avancent dans d'heureuses conditions. C'est le cas pour les domaines agricoles, c'est le cas pour le domaine sanitaire, c'est le cas également pour le domaine des infrastructures. Nous avons également beaucoup de possibilités de travailler ensemble dans le futur, par exemple pour le commerce avec la politique chinoise de tarif douanier zéro. Nous avons également beaucoup de possibilités de travailler ensemble dans le domaine des mines, qu'il soit de la prospection géologique à l'exploitation minière. En un mot, entre la Chine et le Burundi, là, nous avons encore de très belles perspectives pour approfondir la coopération bilatérale. Merci beaucoup.